Haze mu kiganiro intwaro nziza mutegurirwa n'igisata kijeje kumenyesha makuru mushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano. Mu kiganiro cyo no munsi tubashikiriza gwarukurikirane rw'ingendo z'umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano aho agendera amakomine mashasha yagutse mu ntumbero yo kuganira ku bijanye n'ingene bohindura ingendo mu kuba akarorero mu bikorwa vy'iterambere kugira ivyo babikora byose babikore bisonze imbona kazoza y'igihugu cifashe kandi giteye imbere. Akaba yagendeye amakomine yagutse ya Bururi, Matana ziri mu ntara ya Bururi, Rutana, Mpinga Kayove ziri mu ntara ya Rutana, izo zose zikaba ziri mu ntara nshasha yagutse ya Burunga. Muri izo ngendo zose haba mu ntara ya Bururi canke mu ntara ya Rutana, babura amatari barashikirije ijambo ry'ikaze aho kandi bamenyesheje ko izo ntara zitekanye abene gihugu bakaba bari ku kivi aho vyibonekeza ko bijukiye ibikorwa vy'iterambere bizabashikana kuri yambona kazoza y'igihugu cifashe mu 2040 kandi giteye imbere mu 2060. Baramenyesheje kandi uko izo ntara zifashe mu bindi bice byose by'ubuzima bw'intara. Umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano Martin Teretse inyuma yo gushikiriza abari ngaho indamutso ya nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye yarabatekururiye agaseke yabatekereye aho yatanze impanuro zitandukanye kuri izo ndongozi. Aramenyesha abari aho ibiranga igihugu cifashe kandi giteye imbere. Igihugu rero cifashe igihugu giteye imbere ni igihugu abantu bose bafise umwidegemvyo ubijanye n'ubutunzi, nico kiranga igihugu cifashe igihugu giteye imbere. Igihugu cifashe igihugu giteye imbere usanga abantu bo bamba mu munezero bimerewe neza ko bavuga ngo munda harara inzara kazinduka inzigo. Iyo nzigo bivuza ko zoba yaheze. Niko ndavuga rero igihugu giteye imbere umwene gihugu wese ategezwa kuba afise ubwikukire kwigenga mu bijanye n'ubutunzi. Dukora ingufu turonke ikintu dushora ico dushoraje nta yandi gikura ni hehe guhingura bwa butaka yasi Imana yaduha tukayirima tugakuramo umwimbu tukaronka ibyo dufungura tukaronka umusesekara dushora ku isoko. Ni korora inkwavu, ingurube, inkoko, inka tukayishora ku isoko tukaronka amafaranga tukaronka amahera tukaronka umusesekara kugira dukingire na wa mushahara nimba tufise mugire igiungane rikwiye muri kubu no muri kazoza gukora kibicivugo kandi kibicivugo gusa kibe ikitugenga mu mitima yacu aho turi hose. Irivuga gukora turihadikirize muri kubu no muri kazoza. Yaratanze impanuro ku bahuza bo ku mitumba ko boreka guhemukira abene gihugu mu guhiga imanza aho zitari bakabatunganiriza ariho. Ibintu byuko mwebwe umenga mufise misi yuko mugize imanza ahana tamatata mukayabyaza amatati. Abantu bamaze kwiyumvikanira mukagenda mubabwira ngo mbega ngo vya bibazo ngo vyaraheze. Mwebwe iyo misaro wayibahaye. Ivyo byose si urukundo mukunda bene gihugu n'urukundo rw'amarongo turamaze kubibona. Kandi menye ko muri ko bayagira abantu bo mu kibano iwanyu nemwebwe muzojahe ko ariyo ngorane mufise. Umuhuza atogwa ku mutumba avuka ko cyangwa abaho none abantu muri ko muracunganisha ejo nitwahindura mwe muzoca mujahe. Musige mumeze nk'ababandi kera bita ababunza ntahe bagenda barondera ati nta kibazo mufitaniye na naka
mukagira n'imanza zaciwe zimaze imyaka 30 zaraheze zashikirijwe musigaye mugenda mukazivyura muzivyura nk'abande mwebwe niko mucunganisha bene gihugu kugira mwungukike icupa ry'ivyeri gusa ni project babaha mwungukiki atari uguhemuka ubwo n'ubuhemu mugezaho muco mukorana n'amaparke mwebwe ndiye babwiye ko mukorana na parke mwebwe abahuza ku mutumba ndiye babwiye ko mukorana na parke ko musigaye mwirwa mwandika makete murunka muri parke ngo hagarika ibi nibi ubwo bashende yabo bahaye mwebwe ntitwavuze ko ibyo mutunganya mubitunganya kwizina ryabe n'igihugu muri ako karere k'uwo mutumba mwatoweko kandi n'amatati asanzwe nta vyaha birimo none procureur mu murondera kwiki hari amatati ibyaha twabahaye ko mukora musigaye mwaduka ngo mugiye kumvikanisha n'uwisha umuntu cyangwa waviyoye umuntu wafasha kuvuga umuntu ngo mugiye kubumvikanisha ubwo bashende yabahaye mwavyize muriko muri kururira umuvumo mwebwe muzogira ingorane kandi umuvumo w'abene gihugu urafata ntawuca abene gihugu bariko barakuvuma bagenda bavuma barinumira kuko ari umuntu yise umwana we ngo seka mbabaye araseka kandi ababaye umurundi araseka ababaye mugatwenga mugabo ku mutima riniga wamuhimukiye akavuga ati ndindiriye ukazo nanje ndamwereke sindabibipfurije genda mwikosora nabo muri parike bose bakira amadosiye yiwanyu nsabye ko atanumwe subira kuyakira kuko subasha bwabo parike ntigira ikorana na rimwe n'abahuza abahuza bakorana na sentare y'intango nibo baha raporo yaramenyesheje izo ndongozi ingingo ngenderwako zitatu bokwama bishimikiza mu byo bakora ingingo ngenderwako batuti tuje mu iterambere riva kumwe n'igihugu ikongera rikamugarukako iterambere riva kumwe n'igihugu rikamugarukako bisigura iki twebwe indongozi nicwe tubonera bene ibijanye n'iterambere twebwe tugezwa kuba turi imbere yabo mwene gihugu alfa na omega w'ibikorwa byacu byose ica kabiri kubaha amategeko n'amabwirizwa y'igihugu cy'u Burundi ivyo navyo ndabivuga mu majambo atatu yumvikana kandi musanzwe muzi kubaha kumva no kumvira kubaha kumva no kumvira mwubaha amategeko n'amabwirizwa mwumve kandi mwumvire kugwanya desordre akajagari ushaka gutera imbere ushaka gushika muri gihugu giteye imbere aho imiryango izo biteye imbere twese duteye imbere turi muri desordre akajagari byo bituranga cya gatatu ni kubahiriza agataka k'Uburundi nta byinshi jambo umenye ko bavuga ngo abasirikare nibo bagira la défense du territoire national bafatikanije natwe tuzego gufata mu minwe agataka k'Uburundi kabe intavogerwa ko nandi hantu dufise tuzogira iki tuzokwimukira bajya batama akazi mu bitego mu bakora ama service ataco musavye bagende barabaheza bitego n'abagendana umuga y'ibihimba amaguru amaboko amaso ibiragi tumva abo bose bitego niba Imana yabahaye kugira mugume mubafasha abanyuma nsaba ko mwumva ico mufashije abantu bahunguka imisi ya mbere ico babirengeje murabe ine Burundi ho haza bake murabe ikibano murabe ico mubafasha kugira bashikire kwimbura ivyo babaye twaragiraniye ikiganiro na buramatari w'intara ya Bururi aho yatumenyesheje ico abari ngaho bungutse abayitabiriye babonye yuko hari ibintu bikenewe cyane rwose kuko hariho ubwa mbere kuja ku kivi ku mwanya
ivyo byose kumbona kazoza ntibyoshoboka igihe umuntu adafashe imbere ubwa mbere umwanya, kuko umwanya no mu Congereza ngo time is money, ukuvuga ko umwanya ari amafaranga. Rero igihe uba watakaje umwanya ari naco gituma atanakimwe usubira kuronka, kuri umwanya wagusize ntushobora kuwufata. Benshi rero byabahaye inkebuzo yo kumenya ico bajejwe n'ico bategerezwa, kuko kugira bashobore gutunganiriza abenegihugu kugira ngo baje ku murimo kandi babicitegerezo cabo imbere yabo. Yaramenyesheje ko intara arongoye yijukiye uburimyi n'ibindi bikorwa vy'iterambere, navyo bikaba bizobashikana ku mbona kazoza y'igihugu cifashe kandi giteye imbere. Kuri imbona kazoza murabona yuko uburimyi n'ubworozi ari ubwa mbere, kuko mugiye kuraba n'abenegihugu bo mu gihugu cyose c'u Burundi ndetse no muri intara igiye kwaguka ya Burunga, nuko tubona yuko uburimyi n'ubworozi bwoba ubwa mbere, kuko isanzwe ari n'intara ya Bututsi na Mugamba, hose hari uburimyi n'ubworozi, kandi n'isi ndimwa iracariho, kuko hari inyovu turiko twamaze kubwira abenegihugu kugira ngo bagabanye ibijya bikaratusi bijya bya kera byo ku mwami Mwambutsa no ku Babirigi bitanakura bimera inkoni nayo ikabiragira inka nazo zikaba zigiye kuja mu ruhongore nk'uko itegeko ribivuga yuko hanyuma kugira ngo izo nyovu n'ibyo bikaratusi tubibyaza umusaruro tuharime hama dutere n'ibiti bibana n'indimo. Ikindi naco muri iyi ntara igiye kwaguka ya Burunga ndetse n'aya makomine, uravye nko muri aya makomine ya Bururi igiye kwaguka, irimwo ibitangaza cane gose, kuko harimwo ibishamba vyimeza byo ngaha kuri Magufa na hariya muri kibira ca Vyanda, aho usanga harimo imafu mbe n'inguge, mbetse izo tugasanga ko n'inkoto zisanzwe ziri hejuru kuri bya bisozi binini ya vya Kibimbi na Inanzegwe, bizofasha yuko barukerangendo bashobora kuja kubirakitira ijisho kandi bikazana n'amafaranga. Ikindi naco muri iyi komine ya Bururi hasanzwe harimo amashuha ya Muyange na Rutovu ashobora kuzofasha n'ingenzi, mbere kuja kuziratira, mbere n'abantu bagomba kuja kwivuza kuri bwa buhinga bw'ukota amashuha, kubera hamwe n'ivyunyunyu bishobora gufasha amagara y'abantu usanga barafashwe n'amakunyerera, ugasanga bashoboye mu gutambuka nk'uko tumaze kubibona. Hanyuma hariho rero n'amaratiro meza, hariho n'amashite bahora bazi ngo shite ya Karera, hariho shite ya Muyinga ya Muyange impande y'amashuha, umuntu bashobora no kuhakora ibintu bishobora kuzofasha abantu kugira bagire iratiro, ndetse n'abashaka kuduga bijye bisozi vya Kibimbi na Inanzegwe bogira byozana akoyoke ku butunzi, mbere n'abaje bagasanga hari n'akayaga kameze neza cyane. Yarateye akamo abo arongoye mu ntara ya Bururi ko kwama bafatanye mu nda mu byo bakora byose. Akamo nagomba gutera bene gihugu mu ntara ya Bururi nuko bo kwama bafatanye mu nda, hanyuma ugatsimbataza amahoro n'umutekano, kuko ari isoko y'iterambere, kuko atari amahoro n'umutekano nta tembere ryobaho. Rero muri iki gihe tugiye kwinjira muri gusozera uyu mwaka, urazi ko mama bavuga ibihuha byinshi kandi bigaca n'ivutu n'abantu, twagomba kubaremesha yuko bokwama bafatanye mu nda muri ya makomite mixte de sécurité humaine, kugira ngo hagize n'icoba, kugira ngo bose babe bari kumwe, ntihagire uwocika ivutu, mbere no kuri iki cy'amatora ntihagire umuntu azoshobora kuca ivutu ngo hariho ibicika. Amatora arahera hama ubuzima bukabandanya, kandi abahiganwa n'abavukanyi suvuye hanze, barazinanye bose n'abavukanyi n'ababanyi, kandi basanga i Burundi ariyo ngobyi ya bose. Twaraganiriye na bamwe mu ndongozi zari muri iyo nama, aho batubwiye ico bungutse muri iyo nama. Ico nayumvise ko yari yerekeye ibijanye n'uko indongozi yo kwifata ahanini, ndetse no mu guteza imbere igihugu cacu c'u Burundi, duhereye ku mitumba, mu mazone, mu makomine ndetse no mu ntara. Mu nama umwubahwa umushikiranganji yakoresheje nk'umuntu ajejwe intwaro hano mu gisagara ca Bururi, twafashemo inyigisho y'uko indongozi ikwiye gukwirikirana
neza na neza abenegihugu asanzwe arongoye kugira amenye uko babayeho n'ingorane bagira yuko na cyane cyane ku ndongozi ko indongozi itafise ico ishobora kwikorako no kuvuga nko kurima ugaheza ukadandaza ko iterambere ubu uri kurarisubiza inyuma na cyane cyane ati hariho ibitungwa bito bito canke ukarima ugaheza ukimbura ati mugabo uri indongozi ntube ufise ikintu ushobora kwikorako mu mwanya ari wose ukeneye kuba uri kurasubiza mbona kazoza ry'igihugu no kugira citeze imbere. Yagiye cyane yatubariye indongozi nziza ibiranga indongozi nziza ikunda bene gihugu yashinzwe aratubarira ko indongozi kizira kikaziririzwa kurya igiturire kiye yuko indongozi nziza irangwa n'ibikorwa by'iterambere narijya turi mu mbona kazoza y'igihugu 2040 igihugu cifashe 2060 igihugu giteye imbere yatubariye igihugu cifashe ko kizoba kimeze aratubarira ko ari igihugu kizoba gifise abene gihugu bameze neza bafise amagara meza bafise aho baba uburaro bwiza bashoboye kwitunganiriza imigambi yabo. Baratumenyesheje n'ingene abahuza ku mitumba barangura ivyo bajejwe. Muri rusangi abahuza bo muri komine Bururi bakora neza nubwo utunenge tutabura baragerageza gukora kuko bimwe bamwe babigiyemwo atabumenyi bukwiye bafise nico gituma rimwe hashobora kubamwa agahazi ariko muri rusangi bakora neza. Agahazi hari aho usanga nko kwisunga amategeko agenga imanza z'amatati biri mu bitabo gishasha giheruka gusohoka bamwe ntibararonka inyigisho zavyo ngo babisigurirwe bagenda barabica ko isozi nico gituma kugira agahaze muri uko gutunganiriza bene gihugu rimwe haraho gacamwe mugabo duca tubagendera canke tukabahamagara mu biro kugira ngo dufashanye kugira ngo ako kanenge gashobore kuhava. Barongera kandi bagatera akamu abahuza bo ku mitumba ko bo utunganiriza abene gihugu taco basavye. Impanuro twobatekerera nuko bokorera igihugu ku buryo amatata ataguma yisubiriza kandi bagakora nkuko bavyemeye katana kimwe bashobora gusaba bakora ku buntu muri vyose. Baratanga impanuro ku zindi ndongozi ko bohimiriza abene gihugu kugira bijukire iterambere rizobashikana ku mbona kazoza y'igihugu. Impanuro habagenzanje nuko bohimiriza abene gihugu bakijukira uburimyi bakijukira n'ibitungwa bito bito kugira ngo tuzoshishike kuri iryo mbona kazoza kandi bakongera tugafashanya tukirukana bamwe basegerereza ku mabarabara ndetse na babandi bama imisi yose bama kumarigara bajya tukabirukana tukabaha ibikorwa kugira ngo dushike kuri yambona kazoza y'umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi. Baratubwira kandi ko nk'indongozi bitunganije mu kubera akarorero no gutanga impanuro ku bene gihugu kugira bashikire kuri yambona kazoza y'igihugu cifashe kandi giteye imbere. Uyo mugambi w'imbona kazoza hano mu gisagara ca Bururi twarafashe ingingo yuko kira mwene gihugu wese ahaba yitunganya akaja mu burimyi n'ubworozi hanyuma turahimiriza cyane abantu bose ko batunga ibitungwa bito bito kandi turakora amanama nk'ubu hariho umugambi wo kugira dukwiragize amavoka kuko igihugu cyasize imbere twaragize amapipiniere ubu rero vuba na bwango turashobora kuyatanga kugira ngo abene gihugu bayatere tuje mu mugambi w'igihugu kugira ngo iterambere rigende neza gimbe na kazoza k'igihugu cifashe nk'indongozi abene gihugu turiko turabajana
mu iterambere, kuko twababwiye yuko nyene icubahiro umukuru w'igihugu aravuga yuko twese dukwiye kuva hasi tugakora, umunwa wose ukaronka ico ufungura, umufuko ukaronka amafaranga. Rero nk'indongozi abenegihugu turashaka ko batera imbere bavuye mu buzi bwa leta bakaja mu ndimo bagakora, kugira ngo bashobore kudandaza bimwe barima, bamaze kwimbura baca bafungura, hanyuma umwimbo ubaye mwinshi bakajana mu isoko, n'urengana agashobora gusuma. Ico nico turiko turabajanamwo kugira ngo bashobore kwitunganiriza n'ibindi bikorwa mu mihana yabo. Abenegihugu turabahamagarira yuko bakwiye kuva hasi kugira ngo dushobore kuduga, tuduze iterambere ry'igihugu, na cane cane tuve mu bukene. Nico tubahamagarira. Baramaze kubahimiriza hirya no hino, ubu bariko bararandagura imikaratusi, bariko barijukira ibikorwa by'uburimyi n'ubworozi kugira ngo iyo mbona kazoza tuzoyishike ko twese duteye imbere. Amatwa bigishije kugira ngo bonyene bijukire uburimyi n'ubworozi bahereye ku bitungwa bito bito mu gushika ku bitungwa binini binini canke mu gushika ku iterambere. Muri komine ndongoye ndiko ndahimiriza abenegihugu bo ku mitumba itandukanye, ndabigisha imbona kazoza y'igihugu. Abenegihugu ndongoye ahanini batunzwe n'uburimyi n'ubworozi, rero turabigisha korora ibitungwa bito bito mpereye ku nkwavu, inkoko, ingurube, ababishoboye n'inka. Tukabigisha kutama bateza amashi, gufashwa. Nshuti namwe bagenzi mwariko muradukurikirana, aha ni ikiganiro cyacu kigarukiye, naho utaha. Oh